Ikigega mpuzamakungu kiraba ivy'ubutunzi FMI gifata ivugurura ry'isoko ryo kuvunjisha amafaranga mu Burundi nk'ingingo nziza ikomeye kurusha izindi Burundi bwoshira mu bikorwa kugira buduze ubutunzi. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikimenyesha makuru Burundi Eco, wahora aserukira FMI mu Burundi Samuel Delpierre yamenyesheje ko guhuza igipimo c'ivunjisha, gutanga ubwigenge bwisununuye kw'isoko ry'ivunjisha no kurirekura buhoro buhoro vyofasha gutorera inyishu ingorane yo kuronka amafaranga mva makungu y'agaciro no gukuraho ingorane zihanze ubutunzi. Kubwo yaherutse gusozera amabanga yiwe mu Burundi, izo mpinduka zogabanya mu buryo bwihuse ingorane y'ibura ry'igitoro, rigakwega abagwizatunga b'abanyamahanga bakazana imitahe, rikongera rigateza imbere ibishogwa mu makungu nk'ikawa. Samuel Delpierre amenyesha kandi ko FMI ibona yuko imfashanyo z'abafasha mu iterambere ry'u Burundi nazo zogira agaciro kisununuye zihinduwe mu marundi. Naho biruko wahora aserukira FMI mu Burundi yemera ko izo mpinduka zifise uburemere mu rwego rwa politike n'ubutunzi. Ahavuga nk'abatinya ko zotuma ibiciro bibandanya kuduga, yongera ko ariko ivyo bitoba intambamyi narijya n'ubundi buryo bw'ivunjisha buhari muri kino gihe butabujije iduga ry'ibiciro ryageze hafi 100% kuva mu mwaka wa 2023. Samuel Delpierre avuga kandi ko ibidanazwa birangurirwa hanze y'igihugu bisanzwe bigugwa hakoreshejwe igipimo c'ivunjisha cyo kw'isoko risanzwe, ivyerekana ko guhindura igipimo bitogira ingaruka zikomeye ku biciro. Uyo yahora ahagarariye FMI mu Burundi amenyesha ko ibikomoka ku bitoro ari vyo gusa bishobora guhinduka, ari nako asaba ko hoshigwaho ingingo zo gufasha abanyagihugu bafise amikoro make kubaho. Iyo ntumwa ya FMI yari imaze imyaka 3 muri ayo mabanga mu Burundi, ikaba yaranagabishije ko hamwe Uburundi butoshira mu ngiro izo mpinduka hashobora kubandanya kwibonekeza ubutunzi bw'igihugu butava aho buri, hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro be nibura ry'amafaranga mva makungu y'agaciro.